abapartenaire ba federation tubakeneye umwaka wose, dukeneye abapartenaire batuzanira miliyoni 2 miliyoni 3, nibaza ko ashobora kucagenda kwa n'amasosiyasiyo kuko amasosiyasiyo yakeneye gutera imbere. Uje gukorana na federation kugira umugambi ukomeye kuko na wewe ukeneye gufashwa uburyo bwiyaguye kandi umeze neza. Dufise abapartenaire bane muri federation. Umupartenaire wa mbere niwe bita Diamond ategeza gutanga n'imiburiburi miliyoni 100 kugira ngo tukwakire. Utegeza gutanga miliyoni 100 muri federation kugira ngo byose bigende neza, kandi tuko turaraba ari hamaze kuvyemera namaze kuvyababa, kandi umaze kwitwa Diamond izina rya ligue ucugitahukana, ariko hari n'ibindi bice bikurikira kuko umaze kwitirirwa ligue hariho na development ya ligue na basketball cyo bitirana. Iyo rero nta wundi azoyitirirwa atari umuntu umwe wenyene, umudiyama n'umwe witirirwa ligue, kandi n'imiburiburi muzoyitwara azomara imyaka 4 iyo zina ryitirirwa, ariko n'umwaka umwe umwaka arahonovera. Hari abakurikiye rero nabo bita or kuvuga ngo batanga miliyoni 75. Abo nabo ni mu kategori nko muri banki imwe iduha 75 millions, kandi mabanki yose nazosubira kugaruka ku terrain gushika contrat twamaranye. Fate nk'ubu duhawe na izine y'amazi, kuvuga ngo uyu mwanya wose twasinyaniye contrat nta mazi yandi azosubira kugaruka ku terrain uretse ayo mazi azoyikarakoreshwamo n'ibindi bizoca biherekeza, aho uzosanga aronka une place publicitaire kumama n'ibindi bizokurikira. Ijya gatatu ni argent, nawe nyene atanga miliyoni 50. Amaze kuzitanga hari byo tumwemerera nawe nyene muri iyo kategori turaheza tukatwakiramo babiri bari similaire. Hanyuma wanyuma nuwa 25 millions tuzoza turaheza mu prochain uko bigenda. Bisigura iki rero? Aya mafaranga azotangwa na partenaire niyo acagenda no gutegura la Ligue B izobera mu association. Vango hariho la Ligue A, vango izibiri za nyuma, vango ya nyuma ya GP Bujumbura ni ya nyuma ya GP muri interieur zo zizokoroka. Acyatuga ya mbere yabaye muri Ligue B y'Ubujumbura hamwe yabaye ya mbere yo muri Ligue B à l'intérieur. Isigwa ko rero la fédération va injecter des fonds mais muri Ligue B kugira ngo babandi bandanye bitegura kuko c'est vraiment un tournoi vraiment officiel. Ivyo tubishike ko turamaze kunegosya n'abatari bake, ariko muri ligue turemeza yuko tuko tuyikora muri ligue. La fédération va donner des maillots à tous les clubs participants kugira ngo tubaye standard yuko bakorerako. Hariyo na partenaire nk'aba ligue bazoba ariko n'abantu bamwe bazoba duhaye nka or na argent n'abandi tugeza kumvikana ukuntu bakiriya les places publicitaires. Rero tugira ngo tubishike ko turabona ko dashobora gukora muri analogie. Twamaze kurondera ama création y'ama logiciel aho umukinyi wese azobaskane via le code QR. Ubunye two turavugana hariho une entreprise imaze kubishikanira amakarte 3000 kugira ngo n'umukinyi cyangwa wese azokwinjira ku terrain il va présenter un carte via le paiement code QR. Nimwe mara muvuga ngo muharurira mu mifuko ibaza ko bigiye kurangira tuzarira online. Ico naco likindi tugomba tugende kuvyerekeye aba intervenant muri baba officiel, hariho aba arbitre, aba coach, aba officier de table hamwe na médecin, kubera ko aba bose baronka ubushushika bute mu bihe by'amamatch kandi bafise développement de carrière. Nukuvuga ngo ibihe byo gufina hata birarangiye. Umu officier wese azofatwa mu ikosa amenye ko gukora kwiye kuzoba guhagaze. Umu officier tuzosanga afise un esprit partisan, bafise ama equipe baserukira cyangwa bahagararira. Ubunye tukivuga ngaha mumenye ko iyo ntumbero tutayemera kandi tayikunda. Aba arbitre, aba coach n'ibindi itubemerera ko bagenda ma esprit cyangwa ma service ya fédération. Abo dukene muri protocole, abo dukene kudandaza, abo dukene na hamwe. Les gens qui vont travailler muri bikorwa bya fédération byo kuja gukubura, byo kumanika amafire n'abandi bantu ataba officier notable cyane aba officier uko mu byumva namwebwe ko les officiers n'abantu babacamanza n'abantu tuba dukeneyemo ijambo na cyane dare mu mafort zo gufata ingingo buryo buko bakomeye. Tubasaba iki rero abijejwe ibihe byo gufina byararangiye. Umu arbitre adagira sport ikwiye bamusezerera hakiri kare. Umu coach atiye forma au niveau yama niveau na licence n'amaniveau bagenda bagira ngo batubwire yuko muri ligue tuzobasezerera.
kandi aba officier de table nabo nyene bagwiza kuza bagize ibihe byo gukota ama imprimante byo gukota ama ordinateur ya 1 million ibyo byose kuva ino tumoya viva ibaye la fédération izo ifise ibintu byabo abametse baza bambaye impuzu za sport ku terrain amasengere y'abakovi n'abande abo bantu bazishobora kubabona ntibazosubira no kwinjiranye il faut ko baza afite kits d'un médecin kuko umuntu akomerekeye ku terrain irabaje ubonye umuntu ariko aragawusinga yambaye dispress abandi bariko baraba cyangwa musanga umuntu ari hariya ukabura umuntu vraiment qui assiste sur le match maintenant c'est un terrain mwumva yuko abantu bose bagwiza gukora avec du sérieux etc etc rero dusaba les officiels kuba à la hauteur y'ibyo bajejwe murabyumva ko ibyo tubasaba kandi vraiment ndasaba nimwumva igihe banora nabwiye ko nzometena la ligne au débit c'est tout à fait normal mugabo umwaka umaze guhera muzosanga biri fluide bizabyoroshe kandi byose bigenda neza kuko no mustafisa ama licence murabona ukuntu ameze kugira ngo ibe biragenda gutya ces licences dans moins de 3 mois ziba remplacées avec des licences électroniques ufise téléphone avec le code ayikuzaniye ugaskana ukabona tout ce qui ibiri muri licence yiwe ukuvuga ngo dans ces licences yiwe avec le code QR ndashaka kubona equipe ikinamwo ndashaka kubona contrat umwanya izomara ndashaka kubona etc etc rero nibaza ko bizogenda uko hanyuma abagira ama marquage aje ku marka tubona tubino mu logiciel gatubona tuyarakinye telle date yarakinye ibizo bikibaye birebire vraiment on est là nous entamons un processus yo guhinduka c'est la raison pour laquelle twayise la renaissance du basketball kugenda mu aspect ayanari kuvyerekeye la ligue tuzocisha muri cyo twita amatournoi muri amatournoi turakeneye harimo abantu baza usanga batanga ama sponsor turasaba ko abantu batanga ama sponsor muri fédération bataza ari abantu biyumvira ko tuba tournoi y'ibintu bisanzwe ni tournoi Mayani vyo Viva ikoze nibaze baje gushigikira aba intervenant bose muri basketball kugira ngo après son passage abantu bakina basketball n'aba arbitre aba officier de table inshuti n'abagenzi bazamenye sa présence apana ko umuntu aza akagura miliyoni 2 agaca agenda ukamenyekanisha produit yiwe akazobanya dandaza atonensi abantu bakaba kliya biwe nawe abana bayikinye atana kimwe bakuyemo byo turabisaba yuko byogenda neza kubyivyo hari amatunwa nkamwe hamwe tumaze kumva dushaka gushigikira en dehors des tournois générateurs de revenus aho twise Cup of Charity les coupes de charité la fédération ibiza kuja gufasha abantu kujya kwa abandi bantu basanzwe babikora ko tumaze kubona na ino organisation yayo dusabye ngiyo bita YBSP aho usanga bagaburira bajya abana bakagira Noel natwe bira fédération ndazi tuzosaba ama équipe participer kugira ngo dutegurire Noel abana bose mu gisagara ca Bujumbura tubagaburire tubakorera umunsi mukuru ugende ngambaye impuzu za basketball aho dusaba tout intervenir muri basketball kwashira mu buryo kugira ngo uwo munsi mukuru ukorerwe ku terrain de basketball habe a match abana baze bagaburirwe bambikwa bigishwa no kudoda umupira kugira ngo bigende neza c'est vraiment les coupes de charité tuzogenda n'ahandi aho dusanga tugema orphelinat ugasanga umuntu ashaka kubegeranya uburyo kugira ngo aje gufasha abana aho nikora